yarambwira ko ikintu cyose kibi kikubako ntuze wite ku mwikomo canke uvuge ngo Imana ntibaho ariko uzowamushima. Il est vrai nari napfuye ndagenda benshi barapfa bakagenda ariko je naragenda garuka. Ni byinshi ducamo tukitandukanya n'inzira zawe ariko ntiwigere wiyumvira kudukura mu bawe. Adonai iyo ncumuye nzi imbere yawe kuko nzi kuri mwinshi w'imbabazi ukaba muke w'uburake. Bon, kenshi na kenshi ntibikunda kunyorohera kuvuga kuko ni inkuru ibabaje. Sinovuga ko ari inkuru kuko inkuru ngira ni ikintu ciza sinzi kuntu abarundi bavyita mugabo ni ikintu nyene kibabaje ariko kubw'Imana jiwe aho ngeze ubu ndashima naciye ngira koma nja muri koma iyo misi yose Imana yashatse ko hazogira umunsi nzo kwicara ahantu canke magarare imbere y'amateleviziyo runaka shinga intahe mvuga ko ari Imana ikomeye cyane. Byarampaye gukomera bimpa no kwamelioha indirimbo yanje nayo nandise yitwa Adonai nandika ndayishimira kandi vuba cyane nzoyishira hanze. Hari itariki ntazopfa nibagiye mu buzima le 1er mars ni itariki mama wanje yarize amarira menshi cyane kuko harageze kuri stade mpfa nkagenda ariko kubw'Imana naragarutse. Iyo uri mu ngorane canke nkuko yabivuze ufise umuntu agwaye canke ikiniki ntuze wigere utakaza espoir canke wihebura ibintu nk'ivyo kuko ndugu yangu Imana iracyahari. Naho wopfa ukazuka Imana irahari, naho wopfa ukagenda Imana irahari kandi aba ari akazi kayo igihe cyawe kiba cyageze. Rero hataragera naho wobura imvyaro Imana irahari, naho wobura umugabo Imana irahari, n'akazi kohera Imana irahari. STV, every story matters. Yes, reka ndabaramutse cyane abakunzi ba STV, nezere ko muri mumeze neza cyane nkuko mubona kuri micro nanje meze neza ndashima Imana uko biba biri kose. Turashima Imana nifuriza kandi nibihe vyiza kuba bitamerewe neza kwihangana uko tuvyuka siko turara antuka twama dufite ivyizere yuko imbere haba ari heza cyane. Sinovuga ibintu byinshi cyane ngo ndandire ariko reka ndabibutse ko murabibona nawe murabona umuntu turi kumwe na Yani. Nashatse ko tuba ahantu hatuje kugira tuganire ambwire iyo yahora je sinari ndamuherutse kandi namurondeye igihe kinini. Mwarabonye ibintu vyagiye biraba hagati ya Miri na Yani byose mwarabikurikiranye. Niko rero mu nyuma kwiyumvira kurondera Yani aranyemerera akaba yashoboye gushika ngaha muri studio. Reka ndakuramutse meze neza. Ndashima namwe ni sawa. Natwe ni sawa. Urashobora kwegera ngaho imbere gato kugira tuyage tubonana neza. Nta kibazo. Yani makuru yawe ni meza ndashima Imana. Nanje ni sawa. Hora he cewe nahora nganye ne mu Burundi. Ni wari warajabutse bazi? Oya nari nganye ne mu Burundi. Urazi yuko hari abantu benshi bagiye barambaza ngo mbega Miri na Yani bigeze he, ngo mbega kuri wewe nka jewe ntabizi. Sinzi ko wakurikiranye ikiganiro giheruka kujako Miri, sinzi ko wabonye ubuzima sigaye arimwo kuko hari abantu benshi bagumye bambaza ngo mbega Miri na Yani ngo bimeze gute. Je naragize ikibazo telefone yanje yari yafuse amanimero yose. Umva Miri ntitwari duherutse no kuvugana, umva ntiyasuye kunyandikira ntitwasuye kuvugana. Niho hirya ejo oya hari ejo umengo ndiko ndaraba kuri YouTube niho naciye mbona ikiganiro mwakoranye mbona ubuzima nyene asigaye abayemo nk'umuntu twigeze kugiranira ubucuti. Urumva bintera ikibazo ndababara nyene ndimvira ati none umuntu ko yagiye muri ubuzima nk'ubu urumva n'abantu bakeye uzosanga baryoherwa defete y'umuntu. Rero muri abo bantu je sindimo, jewe sinryoherwa iyo mbonye uwundi muntu amerewe nabi. Vraiment je vyarambabaje cyane. Ndakeneye umbwire ico wari warabaye kubera ko mu nyuma narabonye ama video
donc narabonye ama video uri mu bitaro waronze waragize iki kandi hagati y'imisi nyene nakuburiye habaye iki? Bon, kenshi na kenshi ntibikunda kunyorohera kuvuga kuko ni inkuru ibabaje. Sinovuga ko ari inkuru kuko inkuru ngira ni ikintu ciza, sinzi ukuntu abarundi bavyita, mugabo ni ikintu nyene kibabaje, ariko kubw'Imana jiwe aho ngeze ubu ndashima. Igikuru nuko nkiri muzima, nkuko abivuze je nyene nari mu bitaro. Yego, sinzi ko ushaka ko ndabivuga byose. Oya umbwira ingene wagwaye iki, byagenze gute, winjiye ryari, bon ibintu nk'ivyo nyene. Ok, c'était un certain vendredi, nari mvuye ku ishuri ndavyibuka. Oya hari jeudi. Murambara byinshi sindavyibuka ko j'avais perdu mémoire, urumva n'ibintu nk'ivyo urumva. Navuye ku ishuri n'ibingira ndakubwira n'ibintu bambwiye jewe urumva ntavyo nibuka. Ego. Nukuvuga igihe wagwara nta kintu na kimwe wibuka? Oya na kimwe nibuka, mugabo bagiye barambwira ingene vyagenze, urumva je nyene vyarambabaje. Kuko ubwanje je nyene nakanuye mvuga ngo njyamye iminota 30, kumbe nari maze iminsi n'iminsi njyamye. Bon, hari ku munsi wa kane mvuye ku ishuri, hari mu masaha ya 14h, ndashika muhira munyene ufungura gusa no ku ishuri nari merewe nabi. Ndashika ndaja muri chambre ndaryama kuvuga ati ngirana uburuhe, reka nsinzire navyuka ku mugoroba nza kuba namerewe bien. Rero ntagira ku masaha yo ku mugoroba numva ko merewe nabi nashushe, hama ndabibwira umuvyeyi wanje. Umuvyeyi niko kucambwira ati genda kwa muganga wipimishe tumenye ivyari byo. Ngeze kwa muganga, muganga yanteye urushinge rw'ubushuhe. Amaze kuntera urushinge rw'ubushuhe aca mpimana na malaria. Naciye mba hospitalisé, hama kubera imiti yo gutuma ntekereza, umva naguma ntera abantu imigere nkubita abantu, urumva nari meze mu bisanzwe nk'umuntu yasaze. Donc abaganga baraza baranterana ngo anesthesie ya mbere ibiranka, ya kabiri biranka, ya gatatu biranka, ya kane ngo vyaje gukunda ku ya kane nyamba atari ya gatanu ntuvyibutse. Nce ndaryama, naciye ngira koma, nja muri koma. Muri koma iyo misi yose Atwe birababaje nyene, urumva ko ahantu wavuye sinzi nanje n'ingene bivuga, gusa nyene ushobora kwihangana gatoya tukabandanya ukambwira sivyo? Iyo misi yose namaze y'imisi 14 muri koma. Ikibabaje nukuntu mama yagiye arambwira ingene yarabayeho, ntiyamva iruhande, inyama iruhande, kwama umva byaramunanira no kuva hasi ngo asohoke hanze iminota n'ibiri. Naho umuntu yamusaba ngo amusigaranire ntiyemera, yaguma iruhande yanje kandi ndabimushimiye cyane. Umuvyeyi wanje ndamukunda cyane. Hari itariki ntazopfa nibagiye mu buzima, le 1er mars, ni itariki mama wanje yarize amarira menshi cyane, kuko harageze kuri stade mpfa nkagenda, ariko kubw'Imana naragarutse. Imana yashatse ko hazogira umunsi nzo kwicara ahantu canke magarare imbere y'amateleviziyo runaka shinga intahe mvuga ko ari Imana ikomeye cyane. Byarampaye gukomera, bimpa no kwamelioha indirimbo yanje nayo nanditse yitwa Adonai, nandika ndayishimira kandi vuba cyane nzoyishira hanze. Wanditse indirimbo yitwa Adonai uvuye mu bitaro? Ego, niho ugerageje nko guca mu ncamake iyo ndirimbo, donc ihavugwamo ibiki, harimo ibiki, inspiration wayikuye kuki, nk'amajambo arimo? Deja ikintu mama wanje yanyigishije kuva nkiri mutoyi, yarambwira ko ikintu cyose kibi kikubako ntuze wite kumwikomo canke uvuge ngo Imana ntibaho, ariko uzowamushima. Il est vrai nari napfuye ndagenda, benshi barapfa bakagenda, ariko je naragenda garuka. Ubwo n'ubuntu nagiriwe n'Imana. Rero nta kuntu mu ndirimbo yiwanje naca nandika mvuga ibintu vyambaye ko bibi, ahubwo ico nakoze nugwagize izina ry'Imana ndayishira hejuru, ndavuga ivyiza vyayo, urumva ndayishimira mu bisanzwe ko ari nko gushima. Ego mbega Yani avuka mu muryango w'abana bangahe? Mvuka mu muryango w'abana 4. Naguma ndakubaze uri muri koma wewe
urumva urumva ingene uba umerewe donc wumva iki urabona urumva biba bimeze gute nyene wowe ukuntu wiyumva niyo minsi yose atabwe ngo uratora canke k'uwo munsi le 1er mars urumva ko ariho vyabaye grave cane gushika naho uhakwa kwitaba Imana donc wewe waravyumva vyagenda donc wiyumva gute wewe? Bon, mu bisanzwe uri muri koma uba umeze nk'uwapfuye. Donc nta na kimwe wumva, je kubw'iwanje jewe nta na kimwe numvise, nta kimwe nabonye. Nagiye kubona nikangura gusa nkanura nkaraba ahantu ndi nkabona ntaho nzi, nkabona abantu turi kumwe ntabwo nzi. Ndabaza ati none ngaha ndiko nkora hiki, ndiko nkora ibiki, urumva ntangura kubabwira. Donc uwo munsi nagwara ndibukana nifitanye programme n'umukwafero wanje aza kumwa. Rero igihe na nikangura nivyo rero naguma ndababwira ati fise programme n'umukwafero wanje akeneye kumwa, urumva uno munsi ndafise ahantu nja reka ngende ntama nimwe yashije ngenda. Urumva niko mvuga ibintu nari fise mu mutwe 14 jours avant, urumva ibintu vyari kuba muri avant yuko nja muri koma, urumva nivyo navyose mvuga. Rero je nkaho nabona kumengo njamye nk'iminota 30, urabona kumwe ugira sieste ukaryama nyene bisanzwe, hama ukavyuka ukiyumvira umengo ni minota 30 canke 10 wowe ujyana. Ni nkakurya nyene je navyutse umengo njamye minota 30. Rero niko bariko barabimbwira mbye ati umaze imisi 14 usinziriye utanavuga. Ndagusaba iki? Mego. Ushobora gukurisha po gato. Hama kugira bigende gute? Cenda bigusabye. Yani ndamuheka. Reka gutwenga birababaje. Igihe duherukana wafise umushatsi mwinshi, coiffe nyene ya bien kandi uve mu mushatsi mwinshi kandi wari ukubereye. Ariko nkaba narabonye amavideo yawe, yani sindiko ndatwenga no kudatikana ibintu bibabaje. Kandi pardon gusa nyene nanje birangora kwihanganira ikintu nyene sanga natwenze nukuri kandi mumbabare kandi nawe mbabagire. Yani narabonye video yawe uryamye uri gipara. Ziratwengeje reka ndabizi ziratwengeje. Urazi nkaho twohureje wimushije igipara. Noca nicara hagati mwibarabara nkatwenga uru oya jo sidinge gira asha sinzi yani nuko ajya mu video waronze usigaye ku mutwe uteka igongwe ndagusavye mbwire ingene wiyakiriye wibonye kurya kwanza. Bon narumvise mbaye shoke ukuntu kubera jewe nk'ivyuka sinikozeko nakumye nibaza ko ndi waho ndi nyene nkaguma ndababwira ko mfitaniye nkakumena bikubwira ko mfitaniye programme n'umukwafero aza kuntera coiffe kandi mfise ahantu nza kuja kumbura igipara kumbe ndi gipara. Reka no ndakubwire nagiye I'm sorry ko ndiko ndatwe kimerega birasanzwe. Reka nabona n'umuntu wese andavya abandavye bararira urumva ntiyumvira ico bariko bararira nka kibura Ovete reka mfatuse ndaja muri douche rana bimwe ndambwira ati je nakomereka nje muri douche caranyemerera umva hari haheze umunsi wose mbyuze ngoma ndababwira ivyo nyene bukeye cindamenya cimbyuka nyene nziko uwo turi kumwe ari mama ngo ati mama nkene kuja muri douche ngati tugende. Mama nawe aratanguye kuryoherwa ko n'umwana we watanguye kuzana ubwenge. Ngiye muri douche rega niravye mu kiyo nkuko avuga ati rega umuntu sijewe ati oya mwihenze sijewe kumbe ari jewe nyene gusa urabona ko ubu ari sawa nyene ibintu byagarutse. Bon, congratulations ubwanwa barabumoye. Babumoye bwose ahanini je bwose ahanini sinababajwe n'imishatsi ubwanwa bwanje. Yani nukuri vraiment nukuri I'm sorry. Je ndiko bon antiko tuko turashima Imana kubona warakize kandi barishima kubona n'ubwanwa bwaragarutse. Nasana kabebe rega namaze indwi zibiri urumva inyuma yo kumvuye mu bitaro mego 3 ntarasubira kwishuri vuga ati aha nzosubira yari kubwanwa bugarutse nayimishe ati subu rega gutwenga. Okay, Imana ishimwe. Amen. Okay, wavuze ko waririmbye indirimbo y'amashimwe ducishiriza ko rero
akapera ya Adonai ndavyumve donc nyene ko nijwi ryawe kwanza ryagarutse kuva uviriye mu bitaro niragaruka neza urumva ni buke nyene none ushaka ndakurimbira indirimbo ntarasa oya none kugira nyene en fait ni amashimwe nyene gushimira Imana kandi bavye ko inspiration wayikuye kuko kuntu Imana aho hantu yagukuye ikongera kakuzana mu bazima Hotwe oya ni byinshi ducamo tukitandukanya n'inzira zawe ariko ntiwigere wiyumvira kudukura mu bawe Adonai iyo ncumuye nzi imbere yawe kuko nzi kuri mwinshi w'imbabazi ukaba muke w'uburake ni wewe iyo unzi neza kuruta uko abandi banzi wandemye mwishusho yawe icyo nsezeranye nuko ku mutima ariho nzokwamiza let me sing your love Adonai Adonai let me dance for your glory Adonai oh wow Adonai ryaragiye urumva nyine ukuntu uririmba bien hamwe ugacuvuga ngo ijwi ryaragiye je sinkiryoherwa ndiko ndaririmba oya nka kera oya kubera sinzi je n'ubumenga ijwi ryanje ryarahindutse ukuntu gusa ni bon isohotse naso nangora so reka ndagushimire cyane yani ndagushimiye nanje kubona banyiyumviriye ko kantuma ko nkunze kuvuga ubwiza bw'Imana ubushobozi bw'Imana Imana irakomeye inshuti zanje Imana irahari nk'akajambo nyine wabwira nk'abakunzi ba STV donc kuko batekerera impanuro canke bivanye n'ivyo vyagushikiye kuko hariho n'abandi babi bamwe bakagwaza babo canke nabo nyine bakagwara bon ikunzi ba STV iyo uri mu ngorane canke nk'uko yabivuze ufise umuntu agwaye canke iki niki ntuze wigere utakaza espoir canke wihebura ibintu nk'ivyo kuko ndugu yangu Imana iracyahari Imana irahari kandi Imana irakora ni ikintu je cyatumye subira kuvuga ati Imana irahari ndabibona bien kuko urashobora kubuca mu ngorane z'ubuzima mu miryango iwanyu biki ukabona ibintu biba mu miryango iwanyu bigasiga n'ubwenge ukavuga ati ewana Imana ngira yaratwibagiye mugabo ntiwibagire yuko ukuryama hariho uwundi aryama akavyuka yapfuye uko wowe uryama ukavyuka nubwo n'ubuntu Imana ibikugiriye kenshi na kenshi mpora ndavyumvira urashobora kuvuga ati iwacu turakenye ehera bari baratunze eske urafata umwanya ugatembera mu ibarabara uriko uratembera n'abantu borubona basegerereza cyangwa ukabona umuntu aryamye hajya mu ibarabara eske kuri ko uvuga ngo Imana ngo uri muri ubuzima uri muri uriya nawe ari hariya yoca avuga gute rero tuze turiga kwakira bikeya Imana iduha kandi tukabiryohererwa kandi tukereka Imana ko tubiryoherewe iyo Imana iguhaye ikintu ukakiryohererwa nico gituma ikongera n'ibindi rero nuko hama twizeye dusenga kandi ugakunda n'Imana nta n'ikindi ibindi byose ni bien Imana irahari naho worara ubusa Imana irahari naho wopfa ukazuka Imana irahari naho wopfa ukagenda Imana irahari kandi aba ari akazi kayo igihe cyawe kiba cyageze rero hataragera naho wobura imvyaro Imana irahari naho wobura umugabo Imana irahari n'akazi kohera Imana irahari reka ndagushimire cyane kora ndabizi nanje narabonye reka dushimire cyane none tusarisha wowe aho ufise telefone nk'iyo hewe reka turaza kubivuga inyuma ya kamera turaza kubivuga inyuma ibya telefone vraiment ni long star nari nkumbuye guca kuri TV tuganire n'abantu mbona amakomantere yabo kuko ari amakomantere ahora ndyohera hariho abantu badutera intege umva byaratumye guca ku mati byaratumye mva ahantu nja handi kandi nawe mwaramfashije ndabashimire cyane kandi ndabibashimiye ukuntu mwama munyitaho ukuntu mwama mushaka ko nanje notera imbere namwe rero muragatera imbere amen merci beaucoup abakunzi ba STV
ndabakunda cyane twizere yuko ahantu mu kiganiro nagiranye na Yani umwanya twamaranye na Yani harimo inyigisho nyinshi cyane ku bantu bagiye batandukanye twavuze byinshi twahanuye donc yaduhaye none mvuga nk'intahe ibintu yabayemo donc byose mwavyumvise ingene byari bimeze kandi ahanini no gushimira Imana yuko umuntu akiri muzima sivyo reka ndabashimire cyane ndabifuze niho byiza aho muri hose bye STV Every Story Matters.